gugu sinakubwiye ko nakeneye kongera kukubona muri aka gace kuba abantu bamenya ko je nawe tuzinanye umva ko nabanambaye ibara wowe utegerezwa kugenda hano kure mwe nico cana cawe ntaco ntakoze ringa n'ubu sinashaka guhura nawe no mu Kenya rusange iwacu mbura imibereho candagaruka urazi ko atanumwe mfise ntabaza bose baranyese kubera uyu mwana iyo ugenda inyarusange nyene ugaherayo cyangwa amashaka mugapfirayo kuko ugarutse kuntera ingorane wa mugore utsi ko nyene ndiko ntegura ubukwe kandi shere wanje agiye kunyambika impeta nyange basi ndaguhitike igusubize inyarusange iwanyu ugende ntihagire n'uzomenya amakuru yawe sishaka yuko uzoyepfunyicira amahirwe narose yo kurongorwa n'umuhungu nkunda ibaze shere wanje arakijijwe kandi n'umukozi w'Imana nkubamenye ko je nawe tuzinanye ntumva ko vyava bincafuza ndagusabye uve muri iki gisagara upfa umurondera iyindi mitumba ujamwe sinze nongere kukubona iyo tike nubwo woyima nuraba nkagura utwo kurya basi nkaraba ko uyu munsi nofungura kuko nyarusange iwacu sinosubirayo bose baranyanka ngo naje mu gisagara nta ntigitwarire narose umubanga ngarukana hano mu gisagara kugira ngo amakazi ariko nawe nyine ntiyatevye kunyirukana kubera ko bigoye gukorana umwana akazi angana nk'uko atanu mfise amufasha kurera ahubwo jiki numbona ufasha ukamumutaye nkaraba utuntu ndandaza aho niwe wowe ufashije kandi n'ukuri wowe ukoze cane urashisha cane nubwo uri kuradandaza ukaguma hano ndakubona wowe uri kuntera iseseme uzi n'ikindi nawe amafaranga yo kurarira ari kuransaba ntayo ndaguhaye cuganda wicwa n'inzara wagapfa nabi Yesu nashimwe Linka mukobwa mwiza wahezagiwe na Rurema akakundindira ngo uzobe nyina w'abana banje Eva wanje rumuri ruzomurikira urugo rwa Muheto wokwemera nka kwambika ino mpeta ikatubera ikimenyetso cy'isezerano rihoraho twimirije yes wow. Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe shengero ry'Imana Amen. Nshuti nkunda hari amajambo yazindutse arankora ku mutima ari mu Baheburayo irya mbere niri riri mu gice cya 6 umurongo wa 15 havuga ngo niko vyamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezerano amen haleluya irya kabiri riri mu Baheburayo nyene igice c'10 umurongo wa 35 havuga ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwakora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezerano amen haleluya Amen. Nabe mwibaze ukungene nazindutse ndasoma amajambo yerekana uko umuntu yihanganye aronse ivyasezerano nkaba ngorobeje ndonka ikintu gikomeye mu buzima bwanje n'ukuntu nihanganiye ubuto bwanje n'ukuntu nihanganira abansevya abamvuga uko ntari wakoze mukunzi wanje Yesu ashimwe amen Linka nshuti yanje
urazimura mbikubwiye. Jewe sinumva impamvu nkomeza kumva hari umudayimoni atwishijemo. Numva mwema ariko arambwira ati bwira Linka yambure uwo mwambaro yambara ukuri, niho nzobona kumparira ku munsi w'uburake bwanje. Linka mugenzi, urasabwa gusenga cyane. Nawe Muheto, murasabwa gusenga cyane kugira ngo muhishurirwe ibanga. Nanje ubwanje ntariko ndasobanukirwa muri jewe. Yesu. Ariko gamurongozi, basi ni womba barira ukama amahoro ku munsi w'umunezero wanje. Mbega uwo mwemu yama kubwira ivyishije muri jewe ntiyoza akabishura ko nza atabuze ububasha. Kuko ari jewe misi yose ugomba guteranya n'abagenzanje kandi atakintu na kimwe turapfa. Murongozi, Linka twese turamuzi, nta kosa turamubonako. Camushaka ko intambwe yarageze ko isubira inyuma. Haleluya shingiro ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ivyo umurongozi avuze birumvikana. Kandi ariko Imana iduhoza kijisho ntizotureka ngo twivayane. Ariko Linka wanje impamvu namwamitse ino meta nuko namusuzumye nkabona neza ko akijijwe vy'ukuri. Nivyo iyi si yacu yuzuyeko ibigusha vyinshi, ariko ico tuzi nuko watubambiwe wewe waduhoza kijisho, kandi tuzokomeza dusengeranire. Namwe ndabasaba ko mudusengera cyane. Ndizera ko bizogenda neza ibintu byose. Turamaze kuyibona. Haya namaze gutera n'iripu. Inzanye ni nziza bose. Hano guca uyibandanye. Ushaka guca uyibandanye irongoreremo. Mukama wanje, izi ndaya nizo zitera umukoshi inzu yanje. Wanda yawe aho usanga baraye mu kabaro gacuza kuryama ngaha mu nzu yanje, uhasambana uhatera imikoshi, utera imikoshi inzu yanje. Umugabo mwararanye ari hehe? Kamvira mu nzu. Mufasa, humura kandi utekane. Nibuka ukuntu wambereye umwana mwiza, undiha ibintu nari nkeneye. Nanibuka n'ukuntu
wahangayitse uri kurayirondera. Ndavuga ko nabona gutwaye ikintu c'agaciro. Niko kuza ngaha kugira ngo ndabe ko nababona kugira ngo musubirane ibyanyu. Nanje ndabe ko nobabarirwa ngasubira mu isi yanje yo kubira icepfu n'ica ruguru. Iyi niyo yasi wambwira ubayemo y'abatagira icepfu n'ica ruguru. Umbabarire cyane kuba nashoboye guha agaciro ukuntu twahuye. Kandi nivyo koko ntiwambesha ry'amafaranga 10,000 wari yakeneye. Siko wari yakeneye cyane. Ijya mitari hagaze 500 by'amafaranga y'amarundi, ariko warayingaruriye. Wambwiye kutagira icepfu n'ica ruguru. Fatiye kuri ivyo bintu biragaragara neza ko utari umuntu mubi. Ushobora kumbwira ufise ikibazo nyabaki? Mutamu, urazi ubwenge buri mwaba abagore b'indaya, baba bafise ubwenge bwishi. Mvira mu nzu genda. Wa mugabo, urashobora kuba umwanya nkavugana n'uyu mufasoni? Mbwira, kubera ko utamamagaye kandi naragusigaye nimero. Nyakubahwa, umbabarire cyane. Sindari nkeneye kwinjiza mu bibazo byanje, kuko nasanze hano ku isi ata n'umwe ari kuvyakira atari Imana yonyene. Kandi nawe ushobora kuba wari ufite ibindi bibazo, nta kuntu akomera kuvanga mu bibazo byanje. Kandi byanje nta n'umwe ushobora kuvyihanganira. Narasabye akazi ndakabura kubera ntafise unsigaranira uwo mwana. Kuko ndamutondanye ku kazi bitabura kubangamira abakoresha. Narabuze n'uwo mpindaro, kuko abantu bose bambonye bambona ko ndi indaya. Ntibaza yuko umuntu ashobora kuba afise umwana kandi atabanje kuba indaya. Egera shanye gera mama Junior sihari. Papa Junior, urazi ko ndakuba, ndagusabye ntusubire kunyita indaya. Mbenda kumaze. Kije cyana wavyaye, wakivyaye ku giti. Canke wabaye Bikira Maria nawe wavyaranye namwe muyera. Aho urantangaza. Bugi ikintu utazi wewe. Iyo vyaye gitwarire. Uburi ndaye muzindi. Simbona ukuntu ndiko ndatumwanya cyane nanje uje ku. Icyo cumba narakigumyemo kugeza mama Junior atashe. Ariko umudayimoni yari yaritse muri uwo mugabo yakomeje kungwanya. Toga shetani. Ubu rero wamagurukiye ngo ugira unteranye n'umugore wanje. Ukurangirageresha je ubo gusabwa jewe uri kuranteranye n'umugore wanje. Ni ubaha n'umugore wanje wewe. Mama Junior. Umugore wanzaniye ngaha nawe nkeneye. Vira. Ariko ga boss, jewe ndavyibona asa n'indaya, ko mbona aho nciye hose arivyo bambonamo. No, umururu umukobwa mwiza naburaya bukubonekako. Ndafise umukobwa nishyurira inzu kandi muri mu kigero kimwe, nashobora kugutwara mukabana muri iyo nzu, kandi ivyo muzokenera wewe n'umwana wawe byose nzoheza mbibamenyera.
karambanye ubu Nyange yamaze kumena isosi yanje yose hasi aho nsangira yamubwiye amabanga yanje yose ndamuhungira Cheri, murazina? Oya sheri, ntituzinanye. Ahubwo ndamuraba nkumva ateye impuhwe. Nivyo hano. Uyu mukobwa ateye impuhwe cyane. Uzi ko atagira naho kuba. Nta n'umuryango n'umwe afise muri kino gisagara. Ndetse nta n'utwo gufungura agira. Nanje namubonye nera ikigongo cyane. Cyane mvira kumuzana ngaha mu bantu. Kandi unaburavye urabona ko akijije. Oya sheri, yacu ukinisha iryo banga ryo gukizwa. Na Yesu yaravuze ngo ntimugaterere imbwa umukate w'abana. Ubu yavye gitware nuko uravuga ko akijijwe. Hari naho usanga ari ndaye. Urafite na koma yari ndaza mu gisagara. Mupfaso, babarira ku majambo mvuze. Nabitewe nuko maze guhura n'abantu benshi bakamfunga ikiwani bitwaje ngo nuko arabakizwa. Hari n'umugenzi wanje nzi neza abesha ko akijijwe kandi nzi ko afise ibyaha vyinshi. Babarira n'ukuri. Urakoze. Ndagusavye. Umugabo wanje no yakuzanye hano. Uramutse ugiye uza kuba wishe buri kimwe cy'ubuzima bwanje. Ndagusavye gume hano. Ntumora amajambo navutse. Mufaso. Jewe nakoze akigoro kugira ngo ndagufashe we n'umwana wawe. Kandi ndabizi sijya mbere bagucuriye ku bintu nk'ibyo. Uho mu rugume hano. Umugore wanje n'umwana mwiza. Ndetse n'umuntu yubaha Imana. Ndabizi neza ko atazona kubangamira. Ikindi kandi nanjye nzokuba hafi. Ntacyo uzoba muri runo rugo. Please. Garuka wicare. Mumbabarire cyane. Sinigeze nifuza kugira uwo mbangamiye mu buzima bwanje. Iyaba umufasha n'udashaka kumfasha. Mba numva atanu umwe nobera umutwaro. Ibigeragezo by'ubuzima ntibitumye wiheba, tsinda gutsindwa, ntunanirwe n'umusaraba. Yesu yarangije byose. Nshuti yanje